nk'uko benshi babitwandikiye babidusaba twagomba tubashikirize aho duhagaze nk'abakristu ku bijanye n'ijambo papa yashikirije mu kinyamakuru Associated Press cyo muri Amerika avuga ibijanye no guhuza ibitsina kuba bisangiye ko ari igicumuro atari icaha. Haranditswe amajambo menshi yerekana ko benshi ngahi iwacu i Burundi batatahuye ico papa yashatse kuvuga. Ayo majambo mbere menshi akaba yerekana ko abarundi batari bake badashigikiye na gato iyo nyifato yo guhuza ibitsina kuba bisangiye, arivyo bita homosexualité canke lesbianisme mu rurimi rw'igifaransa. None papa yavuze ngo iki? Ivyo yavuze bisigura iki? Twebwe twovyakira gute? Uguhuza ibitsina kuba bisangiye ni igicumuro, si icaha gihanwa n'amategeko. Uti kubera iki? Igituma yabivuga nuko mu bihugu bishika 60 ku isi izo nyifato zihanwa n'amategeko, mbere mu bihugu bishika nka 10-11 hakaba mbere hatangwa n'igihano cyo gupfa ku bantu bafashwe bakora ivyo bintu. Aho papa hagaze nuko bene abo bantu badakwiye kwicwa. Ekleziya ntishigiki igihano cyo gupfa. Umuntu yakoze icaha, amategeko cyangwa ubutungane bw'igihugu bwo mufasha kwihanura, kuko upfuye ntabagishobora kwisubirako. Naco gituma Ekleziya itoshigikira igihano cyo gupfa, kuko umuntu abajanye n'igicumuro kandi yoshoboye kwisubirako. Hanyuma mbega abasuma, abasambanyi bafashwe baricwa? Ni kuki abo bobo baba bakoze nabi egome nabo nyene bo kwicwa? Papa ariko ararwanira kiremwa muntu mu magara make yiwe, ati abantu bene nabo nibabagorore, nibabahanure, nibabafashe, nibabaha igihano kibavuna gusumba, kibica gusumba. Murumva rero n'urukundo n'umutima w'impuhwe afitiye umuntu mu magara make yiwe. Kandi twisunze ijambo ry'Imana, tukisunga n'inyigisho ya Ekleziya, turabisoma mu nyigisho za Ekleziya muri katekisimu ya Ekleziya. Kuva na kera Ekleziya yamyigisha yuko iyo mibonano ari mibi cyane. Mu Gifaransa bakora ijambo intrinsèquement mauvais. No kuba ni ikintu kibi muri kamere yacu, ubwacu ni kibi gose. Kuko izo nyifato zihushanye n'intumbero kama y'ingene abantu baremwe. Umugabo n'umugabo, umugore n'umugore ntibashobora kujana kuko birahushanye na kamere kabo ndemanwa. Izo nyifato zugara irondoka, ko umugabo n'umugabo ntibashobora kurondoka, umugore n'umugore ntibashobora kurondoka. Izo nyifato zirahushanye no kuzuzanya Imana yategekanije hagati y'umugabo n'umugore. Nico gituma uko vyogenda kose Ekleziya itazigera ishigikira canke ngo impigi bene abo kurangwa n'izo nyifato. Hari abibaza ngo papa yabishigikiye, ngo papa yabahaye ngo uburenganzira, mbere bimwe bakageza n'abakoresha amajambo aremereye nko isi igiye kuba Sodoma na Gomora tuzi, ngo mbega papa ntagisoma Bibiliya. Bumva ko uko nukudategera namba ico yashatse kudushikiriza. Ugukora ivyo rero ni igicumuro ababikora baba bakoze. Ariko umucumuzi nawe si uwo guta, nuwo gufasha kwisubirako. Haniho benshi rero badatahura neza papa. Umucumuzi ntibamuta, bamufasha kwisubirako. Intama yatakaye barayirondera bakayigorokana mu ruhongore. Kurya umubeshi, umusuma, umwicanyi, umusambanyi, nibwo wa mugore bazanira Yezu asambana. Yezu ntiyavuze ngo nibamutera amabuye, ahubwo yavuze ati utaracumura muri mwebwe namubanzibuye. Ntiyashigikiye ubusambanyi. Yashatse kuvuga ati kuva ubu rero ndabirekuye nimubigire. Yashatse kubereka ati nazanywe n'impuhwe, nazanywe n'ikigongwe, nazanywe n'abagwayi, nazanywe n'abantamagara. Niko na bene abo bantu papa twigisha ati bakeneye ububiyegereza, akabashigikira kugira ngo bave hasi batambuke, akabaherekeza bakava muri izo nyifato bagahinduka. Mwibuke cagiye papa hari mu 2019 avuga ati mbega ndinde kugira ngo abo bantu genda bacira urubanza. Aha abari karatwereka yuko twoba natwebwe abanyempuhwe. Abo bantu baba bakoze igicumuro, mugabo umucumuzi si uwo gutabwa, umucumuzi si uwo kuyica. None rero muri make papa ntashigikiye uguhuza ibitsina kuba bisangiye nta namba. Ubwa kabiri, inyigisho za Ekleziya n'ijambo ry'Imana biratomoye neza kuri iyo nyifato. Nuko uguhuza ibitsina ari igicumuro, ni inyifato mbi cyane muri kamere yayo. Bwa gatatu, Ekleziya ntizigera ishigikira abantu bakora ivyo bintu biteye isoni kandi bihushanye n'akaranga k'umugabo n'umugore mu Imana yabaremye.
ubwa kane, papa ntashigikiye ko abo bantu bicwa canke bahabwe ibihano biremereye, nibafasha ahubwo kubivamwo. Umwana wawe acafuye uramwoza kandi ntumutana n'umucafu. Ubwa gatanu, uguhuza ibitsina kuba bisangiye ni igicumuro, si icaha c'agacamutwe. Abo bantu bakwiye uwo bafasha kubivamwo. Ubwa nyuma, ekleziya irazi ko hariho abagomba gusigura nabi ivyo yigisha kugira ngo bemeze kandi bashira imbere izo nyigisho zishigikira izo nyifato. Ekleziya ntizoshigikira homosexualité, ntizoshigikira lesbianisme kubera amategeko amaze kubirekura mu bihugu hirya no hino, canke kubera urwamo rw'abifuza yuko zioja mu ngiro, mbere bagasigurana nabi inyigisho z'ekleziya, inyigisho z'umuvyeyi Papa. Murakoze, Imana ibahezagire.